n'agataka canke n'ibiterwa. N'umunezero ntangire rero ko ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Burundi rizohungabana ubwira kandi. Nyini cyubahiro Ndayishimiye Evariste niwe yaje gushira ibuye ry'umushinge kuri urwo ruganda, hanyuma ubu inyuma yo gushira ibuye ry'umushinge kuri urwo ruganda, ubu uruganda harageze yuko gugururwa icese. Abarundi bavyumve babimenye yuko tumwiteze cyane kazokongera kuza akabona ibikorwa yatanguje yahezagiye bishigwa ku mugaragaro icese, ari kumwe na mugenzi we umukuru w'igihugu ca Tanzania nyine icubahiro Dr. Samia Suluhu Hassan. N'uruganda rw'iteka rwa mbere runini muri Afrika ruhingura ifumbire mvaruganda. Ne uruganda yashizemo umutahe ungana n'imiliyoni 180 z'amadolari y'abanyamerika. Abarundi barenga gato amajana 3 baraharonkeye akazi, bari muri no ruganda rwa Itracom, bariko barerekana ivyo bashoboye. Uru ruganda tuvuga rumaze guhingura ubwoko bw'ifumbire butari buke. Ubwa mbere hari iryo twita Fomi Otesha. Mu ruganda rwacu rw'i Burundi rwa Fomi, iyo fumbire yitwa Imbura. Hariho yitwa Kuzia muri Tanzania, ariko mu Burundi yitwa Totahaza. Hariho yitwa Nenepesha, mu Burundi kitwa Bagara. Iruhande rero y'izo fumbire turamaze no guhingura izindi nyinshi, ifumbire zikora ucayi, zikora ipampa, zikora ikawa. Nagoma mfata akanya rero Abarundi ngo ndabatumirire aho bukera itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu urwo ruganda ruzokugururwa icese. Hari abatumire n'icubahiro bazoba bahari, abavuye mu Burundi, abavuye muri Tanzania, abavuye mu bihugu bibanyi n'ibindi, kuko uyu mugwiza atunga iyereka ryiwe nuko isi yose yokoresha ifumbire nziza nk'iyi ya Fomi. Hazobaho ugukurikirana ibirori ikibiriraho kuri radio na televiziyo nkuru y'igihugu cyacu. Ivyari indoto, ivyari mu vyiyumviro, ivy'ubwenge butashobora kwibaza vyashitse. Uburundi bwashinze icumu mu mashinga, ibendera rikorera hungabana kandi n'ahandi rizoshikayo. Nuko rero ndabahaye kazi ngo mwifadikanye n'abazoba bahishikiye, mwifadikanye na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi azoba yahishikiye,